Je nitwa DJ Iso, DJ Alpha Brown, DJ Patman, DJ Zenobino, DJ B, DJ Catluz, DJ Feelby. Neza na neza haraheze imyaka igera kuri 7. Imyaka 7 umugwi Runtown DJs uvutse. Niyo myaka nyene irangiye aho DJ Iso, DJ Catluz, DJ Patman, DJ Feelby, DJ Zenobino, DJ Alpha Brown na DJ B bafatanije urugendo n'umugambi wo gushiraho umugwi w'akataraboneka w'abavangavanga imiziki wabereye akarorero n'icitegererezo urundi rwaruka rwo mu rungano rwabo. Kubwabo ntibari bazi ko bohuriye muri uwo mugwi, hatobaye gukunda iterambere, urukundo bafitiye umuziki hamwe no gushaka guha Burundi n'abarundi umunezero biciye mu muziki. Ni kubw'iyo mvo rero bafashe ingingo yo kuja hamwe bagakorana kandi kugeza n'uyu munsi bakiri kumwe. Kubwabo ngo Runtown DJs irengeye kwitwa umugwi bisanzwe. Je Runtown DJs ico isigura kuri jewe ni strength, ni unity. Darifata umuryango, nkafata nk'abigisha banje, nkafata nk'abakuru banje mu kazi. Runtown nk'amaraso yanje ubuye, ni famille yanje ya kabiri. Nibo bantu banyugure mu mutwe, niyo bantu ba mbere niyumvira ngize ikibazo, nabo bantu ba mbere niyumvira afise inkuru nziza yo gupakaja. Yo ataba Runtown DJs mu maya je nibaza ko ntawari simba no mu DJ mba ni mu bindi peut-être byo nize majamo make ni famille yanje. Muri urwo rugendo rwabo rugana kwiterambere barashoboye gushinga tumwe mu twigoro dutuma ijwi n'ibikorwa byabo bishika kure, ari naho havuye igiteramo cingaruka mwaka bise Explosive Night. Explosive Night isigura iki kuri wewe? Explosive Night no definisa ijambo rimwe ni fou ya Runtown DJs. Nimwe ma projet akomeye d'office, nimwe ma projet bidutwara uburyo bwinshi, bidutwara ingufu nyinshi. Ni igikorwa twashitseko twabumye twifuza gukora, Chatumye tumenyekana cyane, chatumye abantu benshi batugira confiance. Sigura success kuri Runtown DJs en general. No yita yuko ari umugore wacu, kuko niyo evenement yonyene dufise ishobora kuduhuza turi city atanomwe aburamwe. Ango ni Explosive Night ni soirée iduhuza n'abafana bacu, ikaduconnecta n'abakunzi bacu, tugasangira umunezero wa parcours twa twaraciyemo zose. Ico giteramo akaba ari ihuriro ry'urunganwe gose. Sivyo gusa, cabaye ikirori gihuza abantu, kikabashingira ubugenzi n'ubufashanya bikorwa hambavu yo gusangira agakanya, ikiyago n'umunezero w'ubuzima. Ni iki wungutse muri Runtown DJs? First of all, ego nari mu DJ mugabo sinarinzi, mugana naramenyekane cyane kurusha uko narinzi kandi n'ubumenyi bwari yongereye kure. Hari imbaraga zindi uronka iyo muri benshi. Sinenzi ikintu cyo gukorera hamwe, nibo bantu banyugurira mu mutwe baranyereka inzira. Runtown DJs yarashize ku murongo, iranyugurira imiryango itari mike, ubuzike mfise n'umuryango, ari nyene ndabibikesha abo irabifise nk'uruhare. Musike ndo mu boss, antuka ivyunguka ndabironka. What I believe nuko if we are together you go so far, you reach so far. Ni yahe souvenir nziza ufise? Souvenir fise kuri Runtown nuko ari nabonye niho jambe nari mbonye abantu bumvikana bakajya ku kintu kimwe batitaye kuri profit. N'umunsi wa mbere dusinya contrat niniya, duhembwa amafaranga menshi, sinoyavugira ngaha muga yari amafaranga meza, zari ivyunguka vya bien. Ndibuka ko uyo munsi amafaranga twaragiye kuyatora, twaje gusinya contrat twakoze n'akazi, ca tuyashira ku meza. Twese turarabana ati none turabigenza gute. Muri twebwe nta numwe yari afise igihawa guca amafaranga. Ni ibintu nashoboye kumva muri urya mwanya. Yo natahuye ko
ibyo tuzokora byose turi kumwe mu gihe amafaranga turiko turayashimbira mu byo dukora mu gihe dushira imbere urukundo rw'akazi n'urukundo dufitaniye niyo nabona yuko by'ukuri nka team niyo nabona ko nungutse umuryango wa kabiri. Souvenir nziza novuga kuri Runtown DJs ni nyene ya trip. Kera nari umu DJ nyene muri quartier ibiki ndavugiriza mu diplome ibiki nyene bigarira muri quartier mugandi muri team naciye nuko ibintu byinshi sikangira ama trip nkagenda ahantu nkabuza nyene bien choses comme ça. Ndibuka umunsi wanje wa mariage uwo munsi na komite nta na komite hari mfise iri big donc nagiye kwisanga ata abandi bagenzi benshi mfise nasaza abagenzi banje mfise ari Runtown gusa ndikuca nsanga rero mariage hanje nta Runtown gusa nibo bari muri komite nibo bari muri byo kuvuza imiziki. En fait navuga yuko ariyo mama nabonye yuko atabandi bantu bafise mu buzima na Runtown nibo bagenzi banje nibo family yanje ibihera umuntu arizi isi. Uyu mugambi rero ntiwari gukunda hatabaye gushigikirwa n'abakunzi babo babizeye bakabafata mu mugongo igihe cyose bamye babitura. Akajambo gato ku bafana banyu. Umufana yahisemo Runtown DJs. Ikintu kimwe no kubwira nuko wahisemo neza. You guys are honest with us, you guys are loyal to us. Ivyo twashitse ko ubu ni kubera mwebwe. Ndabashimire cyane. Nyuma duteye intege, nyuma tumwe tugira aho tugeze. Wandanye mudushigira kandi ko tutari kumwe namwe tuba turiko tutama twirorera. Turabakunda cyane. Imana ibaduhezagirire hagi umuntu abantu bagizwe n'abandi iyo tutabagiye twari kuba turi ngaha kuri ivyo. Imana ibahezagirire hama turyoherwe no munsi kandi mateka. Bashinga ntahe bapfasoni hagira hashe bagira batangure kubaha neza na neza ivyo batari bwaba.